Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Hervé Niyuhire. Ikaze tutire mwakunze masomo kurikira radio yanyu RPA ijwi ry'Abanyagihugu kaze makuru kuri uyu w'Imana genekerezo rya 19 Mukakaro mwaka wa 2026 ingingo nkuru zigize amakuru no munsi akaba arizi zikurikira. Imyaka ine irarumanye bamwe mu basirikare b'abarundi bagiye mu butumwa bw'akazi mu gihugu ca Somalia bataronswa amahera yabo basaba leta kwitwarira AMISOM na ATMIS ry'abakoresheje. Imisine iraheze hiyadukije imiriro ya Nyakanga mw'ishamba cimeza rya Vyanda ibitari bike bikayimaze kuhononokarira. Mwishirahamwe ifasha rikorera mu bijanye no gukingira ibidukikije basaba leta kongereza inguvu mu kugwanya bamwe mu borozi boba babandanya kurondera imiyonga biciye mu guturira imisozi. Mwana makuru twabiteguye nayo mu bijanye n'inkino kuruno w'Imana saa 3 z'ijoro mu masaha y'Ibujumbura abakunzi b'umupira w'amaguru kw'isi yose bararaba urukino rwa nyuma rw'ikombe c'isi ruza guhuza Argentine na Espagne. Ana yandi mu kansase baramutse nungenda bayikaze mwana makuru. None ko munda beragaraje umukozi wa leta ngo tugende guhiga umukoresha wacu tugirana ibiganiro nibaza ko mwidodomba kuko mwaramubuze yari inyegeje numva tubaramutora n'ubu nico tubavuga bavuga turasavye ibiganiro hagati y'abakozi n'abakoresha nuvuga hagati y'abakozi ba leta na leta none leta barayibuze nico tubavuga bayisaba ngo rero tuje hamwe twese tuje kuyirondera. Ahawe umeze nk'abandi bavuga ngo neva ngo duhe igitoro nk'uko berega hari robine y'igitoro ngo neva ngo turashonje ngo kurya byazimvye aho kuja kurima ngo bibareke ari byinshi ngo neva duhe ivyo kurya byazimvye. Imyaka 6 mbere nobabwira mbere ko ataco ndakora kuko nariko ndiga narose diplome rero. None waremewe iki wotwereka we ku myaka ufise icyo aze kwindura kuri iyi si ejo tuzopfa none barakizo kubaza ati wewe none kwisi vuga akantu kamwe konyene wahinduye akakawu nzovuga nti ejo nari ntabyo nari gushobora kurya n'ubu ndabisituye basigaye baririye rero rwasabo ngeze n'ubu basigaye baririye. Ndasubiye kuramutsa reka n'amakuru tuyahere mu gisata kijanye na politike. Amakungu yarahimbaje kuri uyu wa gatandatu itariki 18 uku kwezi kw'indwi umunsi mpuzamakungu wahariwe Nelson Mandela. Intumbero y'uyu munsi ni gusimbataza amahoro, ubwigenge, ubutungane no gufatana mu nda. None uwo Nelson Mandela yarinde kuki uwo munsi washinzwe n'uruhe ruhara yagize mu kuronderera amahoro abarundi? Ino munsi yateguriwe na Balthazar Miburu. Umunsi mpuzamakungu wahariwe Nelson Mandela uhimbazwa itariki 18 z'ukwezi kw'indwi buri mwaka. Itariki ihurirana n'iy'amavuko y'uwo yahoze ari umukuru w'igihugu ca Afrika y'Epfo. Uwo munsi washizweho n'ishirahamwe mpuzamakungu UNI mu mwaka w'2009. Uwo munsi wibuka ufatwa kw'isi yose nk'ikimenyetso c'amahoro, ubwigenge, ubutungane no kunwanisha. Nelson Mandela ni umwe mu bantu bagwanije intwaro y'amacakubiri ifatiye ku moko ariyo apartheid yarangwa muri Afrika y'Epfo. Inyuma y'imyaka 27 ari mu buroko mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1994 niho yaba umukuru w'igihugu w'umwirabure mw'ico gihugu. Afatwa n'amakungu nk'umuntu yashize imbere ukunwanisha aho kwihora. Mu Burundi izina ryiwe rizwi mu ruhara yakoze rwo kugarukana amahoro. Nelson Mandela yaba
yabaye umuhuza mu biganiro vyahuje abarundi, ibiganiro vyashitse ku masezerano yitiriwe Arusha ajanye n'amahoro yo kunwanisha yashizweko umukono mu mwaka w'ibihumbi bibiri. Amasezerano abari muri ivyo biganiro bavuga ko harimwo uruhara rwiwe rudasanzwe. Uyo musi ushitse mu gihe muri Afrika y'Epfo havugwa imyiyerekano igamije kugwanya abanyamahanga kugira bave muri ico gihugu, aho bicwa abandi bagakomeretswa. Ivyo bigakorwa n'abahurikiye mu muhari March and March hamwe n'umugambwe Action CA utavuga rumwe n'ubutegetsi. Ishirahamwe African Initiative for Relief and Development ariyo rizwi mu mfunyapfunyo nka AERD rijejwe ibikorwa byo gufasha no guteza imbere abantu, byavuze ko kuyu wa kane itariki 16 z'uku kwezi kw'indwi byafashije gutahukana abarundi 25 bakuwe mu ico gihugu, baca bashigwa mu kibanza c'ifata kibanza c'Igihanga mu ntara ya Bujumbura. Amakungu agahamagarira abantu ko mu kwibuka uwo munsi mpuzamakungu Nelson Mandela bofatira ku vyamuranze mu kwerekana ibikorwa bishira imbere amahoro, ugufatana mu nda no kugiriranira ineza mugenzi wawe. Arakoze Bakaza Miburo. Tutandukire ano makuru muyavugwa mu mpunzi. Ishirahamwe rihanira agateka k'impunzi CBDH Vicar rihagaritswe umutima n'ingorane z'ubuzima, harimwo ubukene bw'ifungurwa zimaze igihe zihanze impunzi z'abarundi ziri mu kambi ya Rusenda iri mu gihugu ca Republika ya Demokrasi ya Kongo. Umukuru w'igishirahamwe abishikirije mu gihe muri nondwi izo mpunzi z'abarundi zasubiye gutabaza zisaba ko zogarukikwako. Sharangabo Leopold aratera akamo ishirahamwe ryitaho impunzi kw'isi HCR kuza riribuka izo mpunzi ziri muri iyo kambi ko atamikoro zifise, baze barabaha ifashanyo atagiye kinini kiraciye. Ni ibintu rero baje cyane, uboneka ko ari ikibazo gikomeye aho abantu bategera cepfo ca ruguru usanga babayeho mu buryo atakintu kibafasha. Ingorane rero ntizibuze, turabona ko hariho ibibazo cyane bikomeye mu miryango, aho kene buzura inzara bugata. Ikindi kandi nuko tubona muri iki gihe ibijanye n'ifashanyo bisa n'ivyagabanutse hirya no hino, ariko aho Rusenda aho birarengeje ku buryo bishika umwaka ugahera atakintu na kimwe bashoboye kuronka, bigatuma rero ubuzima bugorana cyane, aho abantu babaho nabi, aho abantu babaho nk'ibikoko. By'ukuri atakintu na kimwe ubona ko kigenda muri iyo kambi cyane muri ibyo bijanye no gufasha impunzi. Rero CDH Vikare iributsa ko gushigikwa kw'impunzi ari amasezerano ibihugu biba byariyemeje bizofasha impunzi. Rero impunzi aho yari hose imaze kwakirwa nk'impunzi yategerezwa gufashwa, ntabwo yategerezwa gufatwa nabi canke kwimwa ibyankenerwa byose, kandi yari bifitse ku burenganzira. Ariko bituma rero twe muri CDH Vikare duhamagarira bwa mbere na mbere HCR gukora ibishoboka byose, igakorana na leta ya Kongo, igakorana n'abayishigikiye kugira ngo ikore ibishoboka byose igarukire kuri izo mpunzi bakiriye nk'impunzi, banditswe muri HCR, banditswe muri leta ya Kongo ko ari impunzi bari ngaho. Ntabwo bakwiye kubaho nabi ko bataronka imfashanyo, kandi bizwi neza ko impunzi yose ahiri hose yamaze kwakirwa igomba gushigikirwa, igomba guhabwa imfashanyo, kuko ayo n'amasezerano ibihugu biba byarateyeho umukono yo gufasha impunzi aho ziba ziri hose, cyane zaramaze kwakirwa nk'impunzi. Rero nje twibutsa HCR ko korerako, tugahamagara rero cyane ibihugu bisanzwe bifasha, ibihugu bisanzwe bishigikira HCR. Biboneka ko muri iki gihe habaye rwose kudebukirwa, habaye gucika intege ko ibyo bihugu bisanzwe bitanga ubufasha muri HCR. Tubihamagara rero kuhaguruka bigashira mu ngiro ibyo byiyemeje mu masezerano, kuko byaremeje neza ko bizoza biratanga uburyo bwo gufasha impunzi, gufasha abo bantu baba bamerewe nabi ku isi, abantu baba barahuye n'ingorane mu bihugu byabo. Rero bahaguruke basubire batanga izo mfashanyo, bibuka cyane n'abari muri ibyo bihugu usanga biri mu bibazo cyane ibyo bihugu biba birimo ntambara, ugasanga rero n'impunzi ntizishobora kuronka n'uburyo zishobora gusohoka kugira ngo zije kurondera cyo gutunga imiryango.
tutadukire ano makuru mu gisata kijanye n'intwaro ibereye ninabwiye mu ntango zano makuru bamwe mu basirikare b'abarundi bagiye mu butumwa bw'akazi mu gihugu ca Somalia basaba umukuru w'igihugu n'utwara ibiro bikuru vya gisirikare gukora uko bashoboye bakaronswa amahera bakoreye muri ico gikorwa. Kubw'abo basirikare uyu munsi imyaka 4 irarumanye atari abakuru bafise ku kijanye n'ayo mafaranga yabo. Muri kino gihe bagasaba leta ko yo kwitwarira ishirahamwe Amisom na Atmis ry'abakoresheje. Ino nkuru reka tuibaze Emmanuel Ndayishimiye. Bamwe hasigaye amezi 3 abandi hasigaye amezi 2 abandi 5 twese twararindiriye turabura natuya reka nta kundi. Uyu numwe mu basirikare b'u Burundi bahoze mu butumwa bw'akazi mu gihugu ca Somalia aho ariko yidoga avuga igihe giheze barindiriye kuronswa amahera bakoreye muri ubwo butumwa amaso agahera mu nzira. Nkuko baziganiye radio RPA uyu munsi imyaka 4 iraheze batakambira umukuru w'igihugu n'utwara urwego rwa gisirikare ariko bikaba imfa gusa. Twebwe abasirikare twavuye mu gihugu ca Somalia twabikuje imyaka 4 twaravuyeyo nako tutagerageje gutakambira umukuru w'igihugu ushanje kwivuna basi mukuru w'ibikuru vya gisirikare pimenyonga aho twari tumazi umwaka umwe twaravuyeyo tutarahemba tukabasaba tutinya ko umukuru w'igihugu ushanje kwivuna basi mukuru w'ibikuru vya gisirikare ihe ni mutwishuriza tudufaranga twakoreye dusigaye cyane mwe muraturana ku mikoro ya leta hamwe amafaranga ni yaramukaje mu mwebwe muduce mwishu twarabindije turahebura. Muri kino gihe abo basirikare nibatahura ingene amashira hamwe akoresha abasirikare bitabira ubutumwa mu gihugu ca Somalia aguma ahindagurwa ariko leta nibishurize ayo baheraniwe mbere bavuga ko nizaba ngombwa bazitura ubutungane. Urera aho tugeze twe tubona yuko atakorera ishirahamwe Amisom yari kudukoresha muri Somalia igakura bakarenge ritaduhemba hagaca ingisha hamwe atimisi bati iryo shama ko nige ati docari bahemba twararingiye ko iryo shama atimisi duhemba turabura ubu tugeze kuri iryo shama rini yitwa Osome iryo naryo nyene twebwe dukije imyaka 4 twaravuyeyo niko ryaduhemba ahubwo ico ryakoze ihembeye abaheruka kuvayo abakera tubaturibagiwe bishantu nuno munsi twebwe dusaba umukuru w'igihugu shanje kwibona abantu kuri w'ibikorwa bya gisirikare nitwarire ishirahamwe Amisom n'ishirahamwe Atmis bakagitwariye na twebwe tugatwitwarira umukuru w'igihugu shanje kwibona abantu mukuru w'ibikorwa bya gisirikare tukwitwashavye umukuru w'igihugu akorera ibishoboka byose baturondere utwo dufaranga twacu tw'amezi asigaye. Ikindi abo basirikare badatahura ni ingene umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye muri kino gihe ariko aramuswa ibihugu bigize ubumwe bwa Afrika ariko abasirikare biwe bagafata iya mbere mu guheranirwa imishahara yabo. Kubw'amasoko yacu iyo ngorane yabo basirikare isanzwe izwi mu ndongozi z'igisirikare ariko gushika ubu ntiyagire igikorwa. Arakoze na Emmanuel Ndayishimiye. Mukanya turabandanya n'amakuru twabateguriye. Mu bijanye n'imibano amabarabara y'imigenderanire yinjira muri komine Muhanga mu ntara ya Butanyerera yarononekaye kwiyunguruza canke kunguruza ibidandazwa n'urugamba rukomeye atayikozwe mu gihe c'imvura ibitari bike bishobora kuyangara. Dani Claire iratwumva. Ayo mabarabara y'imigenderanire yinjira muri komine Muhanga yononekaye nka yose aca hitwa Rango ni mu ntara ya Butanyerera. Uyu munyagihugu wo muri komine Muhanga avuga ko amabarabara ava ikiganda ca Muramvya hamwe n'irindi riva mu Bukeye yinjira muri komine Muhanga yose yononekaye. Kwiyunguruza yaba kw'ipikipiki canke ku modoka cyo kimwe n'imodoka zunguruza ibidandazwa kugira zirengane ngo ni urugamba rukomeye. Abategetsi bari baremeye ko agiye gukogwa amasahera mu nzira. Hariho ibarabara riva muri Kiganda rica mu Gatabo nimbuye naho mu komine yahora ari Rango. Iyo rero haheze igihe kitari gito abategetsi bariririmba ko rigiye gukogwa twararindiriye twarabutse. Cyo gituma rero aho ari ibintu bidasanzwe mu bijanye n'amabarabara ntibyoroshe gukura akazigo akaba n'irindi nyene yinjira rivuye mu Bukeye nabyo n'ikibazo kidasanzwe aho imvura iguyeho n'ibara rizogwa. Eka ngo n'ibarabara riva i Bujumbura rija muri komine Muhanga ribanza guca hagati ya Mbuye na Kiganda rigaca Rango kugira ryinjire muri komine Muhanga ngo ni ikibazo gikomeye. Umuntu avuye i Bujumbura yinjira Rango teza kubanza guca mu gice kiri hagati ca Mbuye Kiganda nabwo n'urugamba rudasanzwe uvuye kw'ikaburimbi kugera Imbuye nabwo n'urugamba rudasanzwe kubera amabarabara yari imburutse ahereye imyaka tubwira ko rizoko
birakorwa rive ikiganda mu gatabo ryinjire imbuye ryinjire murango n'imuhanga icyo rihora n'iryo ku ruhororo ngozi uretse iriyumvira aho rushana buca ruzira iyo umuntu azoca akabura. Abo banyagihugu bo muri komine Muhanga bavuga ko kubera ayo mabarabara yononekaye ubuzima bwaciye buzimba, bagasaba begwa n'ico kibazo kugitorera inyishu mu maguru masha, ngo naho mu gihe c'imvura kigeze ayo mabarabara atarakogwa ibitari bike bishobora kuyangara. Reka dushimire na Dani Claire iratwumva. Mu bijanye n'ibidukikije, ishamba cimeza rya Vyanda riri muri komine Bururi intara ya Burunga ririko rirasha kuva ku munsi wa kane w'iyindwi. Amasoko y'inkuru muri ako gace akavuga ko ibiti bitari bike bimaze kuhayogerera. Mu ishirahamwe fasha rikorera mu bijanye no gukingira ibidukikije bavuga ko babajwe n'imiriro ya Nyakanga iturira itongora imisozi. Patrice Saboguheba arongoye iryo shirahamwe ahamagara leta kongereza inguvu mu kugwanya bamwe mu borozi bo babandanya kurondera imiyonga biciye mu guturira imisozi, naho hashizweho iteko ryo kugaburira ibitungwa mu mpongore. Kurikire Patrice Saboguheba arongoye ishirahamwe fasha. Amakuru turiko turaronka n'ivyo ava mu ntara ya Burunga avuga yuko ishamba rya Vyanda ririko rirasha kuva ku munsi wa kane igenekerezo rya 16 kwezi kw'indwi mu 2026. Bivuga ko ryatanguye gusha mw'ijoro gushika uno munsi w'Imana. Biravugwa yuko umuriro ukigaragara ko bariko baragerageza kuwuzimya, mugabo ku bice bitumbereye mu Rumonge ko hoba haza haraduka uwundi muriro, sigura yuko ngirango n'abaguma bakongereza boba bariho. Ico ishirahamwe fasha tubivuga ko nuko kuva mu ntango z'uku kwezi kwa gatandatu twaravuze ko twinjiye mu kwezi ko gukingira ibidukikije. Twagira dusubire dusemerere dusabe leta y'u Burundi, abajeje intwaro kuva hasi gushika hejuru, abahegereye bose bashira inguvu hamwe bafashanye n'inzego z'umutekano kugira ngo uwo muriro uhagarare, kubera ko tumaze kumenya neza akamaro ko gukingira ibidukikije, kubera ko tuzi ivyononekara iyo imyotsi iriko iraduga mu kirere igisambura igisenge c'isi, ivyononekara iyo vya binyabuzima byose bihiye, amazi arakama n'ibindi byinshi bishobora kononekara. Abajejwe intwaro gushika hasi ku mitumba no mu bucimbiri bo kwitwararika gucunga bimwe twita umuriro wa Nyakanga. Muzi ko bahora babikora umengo nk'ubuhizi, aborozi cane cane gukurondera aho bazuragira ku mutasuro umuyonga. Ivyo rero nimba ari byo bibandanye, twagira dusabe leta ihimirize cane bakurikize rya tegeko ribuza aborozi gutembereza ibitungwa. Hamwe naho iryo shirahamwe cimeza rya Vyanda ryoba ryaturiwe ku bukozi bw'ikibi, umukuru w'ishirahamwe fasha asanga igisata co gukingira ibidukikije gikwiye kongererezwa abakozi, kikaronswa n'uburyo bukwiye mu ntumbero yo gukinga no guhagarika mwene iyo miriro. Dusubire dutege yompi urongoye ishirahamwe fasha Patrice Saboguheba. Birashoboka bakabura waturiye bagerageze bazimye, ariko kandi bakinge. Mu gukinga nuko bafasha cyane ikigo kijejwe gukingira ibidukikije OBPE kigahabwa uburyo bukwiye kugira ngo naco giheze kihashire abakozi bakwiye, kuko murashobora kwibaza nk'ishamba cimeza rya Vyanda bavuga ko ryoba rifise uburinganire bwa baba amahegitari 4, birumvikana ko aho hantu hatari hato hatezo gusaba abahacunga benshi. Niko muri association fasha turiko turategura kurondera aba volontaire kugira ngo ahegereye amashamba utanguye kubona umwotsi atabaza. Bishika ko umusozi usha ugatokombera nkuko vyagenze kuri Heha mu 2024 mu kwezi kwa 11. Tubandanye duhimiriza irice ntiriheze ridutwara n'amashamba makeyi twari dusigaranye mu Burundi, kubera ko na hatoyi twari dusigaranye baza barahatorera umuriro. Dufise amakenga kubera bishika ahenshi tugiye kubaza mbega hariya ko baturiye hafashwe nde, niyo babafashe kumva ngo barabarungutse mu butungane, mugabo ntibazoheze ngo bamenyeshe abantu bati babandi baturira baraciriwe ibihano kugira ngo iyo ngeso bayireke. Association fasha dusabye dushimitse ababijejwe bumve ko gukingira ibidukikije ari gikorwa cya twese. Mu bijanye n'indero naho mu mwaka wa gatandatu nta kibazo ca leta kizokorwa kugira abana bashobore kuja mu mwaka w'indwi. Vyashikirijwe
n'umushikiranganje w'indero mu kiganiro yahaye abamesha makuru kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 16 Mukakaro. François Havyarimana yamenyesheje ko ahubwo azotunganywa ikibazo giha uburenganzira abanyeshure bahejeje umwaka wa gatandatu bafise amanota meza kurusha abandi kuja kwiga mu mashure y'akarorero. Tumukurikire. Mu minsi heze hariho amakuru yakwiragijwe ku mbuga ngurukana bumenyi avuga yuko ca kibazo ca leta twita concours national cahora gikorwa mu mwaka wa gatandatu yuko kigiye kugaruka. Twagomba rero tubabwire yuko ayo makuru atariyo. Ayo makuru siyo namba ijya concours yakorwa mu mwaka wa gatandatu ntabwo izogaruka. Ariko twagomba tubabwire yuko mu mwaka wa gatandatu tuzotunganya ikibazo giha uburenganzira abanyeshure baheje umwaka wa gatandatu bafite amanota meza kurusha abandi kuja kwiga mu mashure y'akarorero. Ico kibazo rero turimirije kugitunganya, kandi ico kibazo kizotuma ducagura abanyeshure baje mu mashure y'akarorero. Abo bazoba abanyeshure barosa amanota meza kurusha abandi bazoba barosa amanota meza batahora baronka amahirwe yo kuja muri amashure y'akarorero, tuzoca tubarungika mu mashure ya leta afise uburaro. Hanyuma abamenye umwaka wa gatandatu batashoboye kugira amahirwe yo kuja muri ayo mashure y'akarorero canke yo kuja muri ayo mashure y'uburaro, bazoca barungikwa mu mashure asanzwe kurya byahora bikorwa. Abo banyeshure rero bazoja mu mwaka w'indwi mu mashure ya leta mu ndaro, twamenyesha yuko atamafaranga y'ishure bazorihishwa kubera wa mugambi wa leta wo kwigisha abana ku buntu. Ariko abanyeshure kubera bazoba bari mu buraro bazosabwa kuriha amafaranga ajanye no buraro be n'amafaranga ajanye no gufungurirwa, ariko amahera y'ishure ntibazoheza ngo ayasabwe. Ikindi amenyesha nuko hari kaminuza zitandatu zugawe. Umushikiranganje w'indero François Havyarimana agasaba abashaka kuja muri kaminuza mu mwaka uza ko batokwiyandikisha muri ayo makaminuza mu gihe ico zahagarikiwe kitaratorerwa umuti. N'ubu dukurikire François Havyarimana, umushikiranganje w'indero. Igikorwa cakozwe muri kaminuza n'isuzumwa ryakorewe amakaminuza kugira ngo koko turabe yuko izo kaminuza zikora zikurikije amategeko, kandi mbere yuko n'inyigisho batanga ari inyigisho z'akanovera. Muri iryo suzuma rero twaratanze amanota. Amakaminuza atashoboye gushikana amanota 50% akaba yaciye afatirwa ingingo yuko muri uyu mwaka w'ishure ugiye gutangura atemerewe kwakira abanyeshure bo mu mwaka wa mbere. Ariko ayo makaminuza azoguma yigisha abanyeshure asanzwe afise, ariko arabujijwe kwakira abandi banyeshure bo mu mwaka wa mbere. Uyu mwaka tuzotangura uheze, ayo makaminuza azoca asubira gusuzumwa, basanze koko yarihanuye aca asubira kuronka uburenganzira bwo kwakira abanyeshure mu wa mbere, ariko dusanze atihanuye ahubwo duce tuyafatira izindi ngingo zisumba izo. Ayo makaminuza rero atemerewe kwakira abanyeshure bo mu mwaka wa mbere naya akurikira: Institut International d'Informatique, de Télécommunication et Technologie Avancée Télématique. Iya kabiri ni Institut Supérieur d'Entrepreneuriat et de Gestion. Iya gatatu ni Institut Supérieur de Technique et de Gestion. Iya kane ni Livingstone University College. Iya gatanu ni Institut Supérieur Nelson Mandela. Iya gatandatu ni Institut Supérieur d'Entrepreneuriat du Burundi IZEB. Ayo mashure rero nkuko ndabivuze yemerewe kwakira abanyeshure bo mu mwaka wa mbere, kandi twosaba abimirije kuja muri kaminuza yuko izo kaminuza zitandatu batoheza ngo baziyandikishemo. Amakuru ya RPA muri akurikira mu cyo kubuhinga ngurukanomenyi kuri wese 3 akaburungu RPA akaburungu OBI. Mukanya twasozera ano makuru mu bijanye n'ihino. RPA Kuruno w'Imana isaha 3 z'ijoro mu masaha y'Ibujumbura, abakunzi b'umupira w'amaguru ku isi yose baraba bahanze amaso MetLife Stadium mu gisagara ca New York ahaza kubera urukino rwa nyuma rw'ikombe c'isi ruza guhuza Argentine na Espagne. Kuruno w'Imana buraba ari ubwa kabiri ivyo bihugu bihuriye mu gikombe c'isi ivyaheruka mu mwaka w'1966 aho Argentine yatsinze Espagne ibitsindo 2-1. Ivyinshi kubijanye n'ivyo bihugu reka tubibaze mugenzi wacu Desire Hatungimana.
Urwo rukino rwa nyuma rw'igikombe c'isi kigica 2023 ruritezwe cyane n'abakunzi b'umupira w'amaguru hagati y'ibihugu bibiri bisangiye kahise n'ibihugu bibiri bivuga ururimi rumwe kuko Espagne niyo yakoronije Argentine mu kinyarwanda ca 16 ico gihugu kiza kwikukira mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 810 kugira Espagne ishike ku rukino rwa nyuma yatsinze inkino zitandatu inganya rumwe mu rukino rwa mbere na Cape Verde kimwe ku kindi yinjije ibitsindo 14 yinjizwa kimwe rudene ikina n'ububirigi. Igihugu cyagiye kirerekana ubuhinga budasanzwe na cyane ku bakinyi bo hagati, igihugu gifise abakinyi bamenyeranye ibituma gikina biboroheye cyane. Espagne rero yagiye irasezerera ibihugu bikomeye vyari no mu bihabwa amahirwe yo gutwara igikombe c'isi, aho twovuga Ubufaransa bwa Kylian Mbappé na Portugal ya Cristiano Ronaldo. Argentine kugira ishike ku rukino rwa nyuma yoyo mu nkino indwi imaze gukina yatsinze zose harimo zibiri yabanje guca mu mwanya w'inyongera kuko yari yazinganije mu rukino rw'igice ca 16 gishiri ca nyuma aho yatsinze Cape Verde 3-2 no mu gice ca 4 gishiri ca nyuma aho batsinze abaswisse ibitsindo 3-1. Ico gihugu muri izo nkino indwi kimaze gukina catsinze ibitsindo 19 cinjizwa ibitsindo indwi, vyerekana ko ari igihugu gifise abakinyi b'imbere beza ariko gifise utubazo mu bakinyi b'inyuma kuko muri izo nkino indwi aho batinjijwe igitsindo na kimwe ni mu nkino zibiri gusa bahura na Algeria ben na Autriche. Igifasha cyane Argentine ni igihugu cubakiye ahanini ku bakinyi batwaye igikombe cyo mwaka 2022 batsinze Ubufaransa aho no musi bagifisemwe abakinyi bashika kuri 17. Abakinyi batandatu ba Argentine bakina mu higanwa rya Espagne aho batanu muri bo bakinira umugwi wa Atletico de Madrid, uwundi umwe agakinira Real Betis. Tutibagiye Lionel Messi yahamaze igihe kinini cyane akinira umugwi wa FC Barcelona. Ivyo bikaba biri mu bituma haba uguhangana gukomeye. Kiretse ku guhangana n'urukino Lionel Messi aza guhuriramo na Lamine Yamal afata nk'umwana wiwe, uwundi akamufata nk'umuvyeyi wiwe, yigira ko vyinshi. Abakinyi batandukanywa n'imyaka 20 bose barerewe muri La Masia, ikigo cigisha umupira w'amaguru kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1979 gikukira umugwi wa FC Barcelona. Muri urwo rukino rero igihugu ca Espagne kikaba gifise abakinyi 8 barerewe muri ico kigo aribo Yamal, Gavi, Kubarsi, Olmo, Eric Garcia, Grimaldo, Cucurella na Victor Munoz. Itariki 11 kwezi kw'indwi umwaka wa 2010 aho Espagne yaheruka gutwara igikombe c'isi itsinze Pays-Bas igitsindo kimwe ku busa, yari ifise abakinyi batandatu barerewe muri La Masia aribo Xavi, Andres Iniesta, Carlos Puyol, Gerard Piqué, Sergio Busquets na Pedro. Abatari bake mu bakurikiranira hafi umupira w'amaguru babona ko muri urwo rukino rw'uno munsi amahirwe yo gutwara igikombe ari ku ruhande rw'umugwi wa Espagne. Igihugu kiza gutwara igikombe ishirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA riza kugiha miliyoni 50 z'amadolari y'Amerika, nayo mukinyi umwe ahabwa impeta ifise agaciro k'ibihumbi 145 vy'amadolari y'Amerika iruhande rw'umudari w'inzahabu baza kwambikwa. Arakoze Desire Hatungimana. Nino ngaha cuti namwakunzi ba RPA amakuru twateguriye aciye agarukira. Mwakoze mwebwe mwese mwafashe umwanya wo kuyatega abiri, bakoze na bagenzanje umwe wese kuco yafashije kugira ano makuru ashoboye gutororokanywa. Hervé Nyuhire bije kwashikiriza ano makuru nkaba ndabasezeye ndayifuriza kugira amahoro y'Imana.